maze imyaka myinshi ndi mu MC ndinjiza amafaranga natangiye gukora kwiradiyo niga mu 9 fata amahera ninjize kuva nkiciga mu 9 yari menshi ku munsi Ami wakora ubika jewe nkora mbika nimba ndonse ibihumbi 150,000 aja muri banki 50,000 nkayafungura comme show ndafise même na certificat ya platform show yamaye kuba akazi kabo no banarakoze ingorane zo kuri YouTube ni kimwe YouTube urashobora gukora même n'ikiganiro kaba kiryoshe unakitia ku YouTube hakuna views unafuna jiwas eske iki kintu nakoze ni giki ariko yifuza yuko abantu bari hanze bashobora gukurikirana ibikorwa by'abarundi ko uri umu MC kandi uri umu MC mwiza afite naciye aduga sha wala sio kudanganya najua kama niko MC mzuri ico ndavuga ati ama mikro yatwaye amikro rasta balinipiga minote sinzofana sio blague acha kucheka balinipiga minote mbiri bakazinipiga hivi cyo batangura gutera ibidaje mu mazi barahindura mu mazi batangura kubitera kuri stage ni kwa nakwepa niko hivi ndiko ndemsinga ndabaramukije mwese bakunzi ba Siren Vibes ndanabahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi kuri micro ni jewe Ozira Koze rashaka kundwa kuri Instagram kuri Facebook Twitter na WhatsApp hose nimero yanje WhatsApp rashaka kirondero kanyandikira impena rashaka koma canke ayo ushaka kunterera mu byo nkora canke mu by'akazi uyu munsi rero ndi kumwe n'umutumire nk'uko bisanzwe namandikwe n'abatumire uyu munsi nganganire n'umunyamakuru mugenzi wanje akaba n'umu MC akaba n'umusigari muririmbyi nibaza ko muciye mumenya tugira twiterera inkuru tubwire ibibazo hano navyo mukazi canke vyiza vy'akazi kiwe ibintu nk'ivyo ni Ami Pro canke MC Ami Pro MC Ami Pro nani mazina Ami c'est hose voilà amazina yose ndayavutse reka namwakiriye hama tuganire ntimuje kure mutarakora subscribe please bantu yikora ubingene hama tuandanye n'ikiganiro neza alhamdulillah wa barakat wa hadi bon je sanzwe mpazi nuboninda sanzwe mpazi bamuhazi mission mission ndashima Imana simbura yo muceri n'ibiharage simbura yo mukate mu gatondo ndashima Imana amibira gushikira gashavura ko je tumadurakira misi yose kenshi turahura akumwanya wose kumwani kumutwenga sorry biragushikira gashavura bon jewe sinzi gushavura kuko n'umuntu ambabaje haheze umwanya muto gusa n'igice ndamusaba imbabazi ntibirashika ngo shavure cyane niyo umuntu ambabaje mbona yuko ari ivy'isi tungaca niryohererwa tu musunzo gushavuza kandi wanze ko ari uza kuza kutari kigongwe shavuze je n'ikintu kimwe tuko umuvyeyi wanje tuko umuryango wanje direct chash inzahawe yanje ni direct ego Ami Pro tukuzi kumumenyesha makuru kuri kwiradiyo tukuzi nk'umu MC tukuzi wayakoze n'indirimbo shuha sinzi ni kumbuzo ko ridinje ntavyo nzira takubitubwira oya ntunyumvisha baba bayumva bataragira ko bayumva ubu rero wazanye n'akabijya kugura YouTube channel Ami ko wari umaze igihe kinini uri umumenyesha makuru kuri iki ugure YouTube channel ubu bon urakoze cyane kibazo ni ciza cyane igituma nuguriye channel ya YouTube no munsi cankubu nuko just nashaka gukora ibintu ngo ibintu vya fake usange ndafise kamera n'ivyo kamera ni fake image nibona neza micro iracafise ma parasite ivyo byose nariko ndagerageza kubirondera kugira ngo niyo natanga ikintu bashobore kumva ati uyu ni Ami Pro koko ni Ami Pro nimba dushaka kumumva ku radio tukaryoherwa n'ibiganiro vyiwe n'ibintu yatuzaniye kuri online TV yiwe si ibintu vya fake ni ibintu biri original nico gituma nashoboye kubikora nari ndindiriye umwanya mwiza wageze amatara arahari amakamera arahari karahari ibintu byose ni bon ndashima Imana equipe irahari kandi kwiye aba director abakaliyamo ba John Mabu ba Fabrice bose barako baragerageza kugira ngo dushobore gukora ikintu ciza kandi kizima cyoteza imbere n'igihugu kikateza imbere n'abene gihugu bisigura ngo muri make mu antenze aratebavya watebajwe n'ibikoresho nari ndindiriye matos nziza atari za matos ngenda gutira kuko iyo ugiye gutira ushobora genda gutira
kurindira umuntu ugasanga utiye umuntu nawe nyene afise akazi agaca kubwira ati banza ubangire mu gihe nawe ushaka gukora ako kazi urarindira umwanya mwiza ukaronka amatosi yawe hama ukaca ukora ikintu kizima nico co nyene cari kibuze ni wowe nyene wirondereye amatosi canke waronse umuntu umusponsor ati ami vraiment birakenewe kugira YouTube channel je ndemeye kugusponsoriza ibikoresho hama nawe uja kuri terre maze imyaka myinshi ndi mu MC ndinjiza amafaranga natangiye gukora kwiradiyo niga mu 9 fata amahera ninjize kuva nkiciga mu 9 yari menshi ku munsi ami wakora ubika jewe nkora mbika nimba ndonse ibihumbi 150,000 aja muri banki 50,000 nkayafungura bisigura ko wari kuri investiza kugira ngo umunsi umwe uzogire TV online yawe nka Mipro Show urazi hajya mu buzima umuntu kugira yubake etage abanza ku investisa sivyo je rero narashoye ku investisa neza hama ndashaka kuvyaza umusaruro mwiza ico kintu niho gitangura gukora kuri YouTube niho gitangura kuba umuntu novuga ko akora kuri YouTube twese nibaza ko tubimaze n'igihe niyo twaratanga kubikora imbere yawe ariko shaka tubwire wowe nk'umuntu akiri karabitangura ni kihe kintu kiriko kirakugora muri iminsi uvuga ati vyavura abantu muko nyene bakora bon je natangiye gukora kuri YouTube kera abantu ntavyo bazi jewe ni je nari umu journaliste wa mbere wa platform show ndafise même na certificat ya platform show yamaye kuba kuko akazi kabo no banarakoze ingorane zo kuri YouTube ni kimwe YouTube urashobora gukora même n'ikiganiro kaba kiryoshe unakitia ku YouTube hakuna views unafuna jiwas eske iki nakoze ni giki ariko ndatahura neza yuko n'abarundi ntibakunda kuja kuri YouTube akenshi urashobora kurungikirana link umuntu ukamubwira ati emission ndo iyo akaca kubwira ati ndungikira n'amamega yo gushaka kuja kuri YouTube ariko yabona indirimbo y'umunyamahanga igiye kuri YouTube agaca jako sivyo ugasanga akara nayitereshaje akayisha kuri stat ni kibazo no gutera akamo gusaba abarundi n'abanyamahanga ba muri kino gihugu bijukire cyane YouTube kuko harageze yuko umurundi wese ahari mu gihugu c'u Burundi canke hanze iyo agiye kuri YouTube yifuza kumenya ibintu by'iwabo ataja kugenda kuraba ibintu byo mu Rwanda canke muri Tanzania aza kuja kugura kuri Siren Vibes ashoboye kuraba ibintu byo mu Burundi aba ari sûr certain yuko niyo yaja kuri channel ya Ozi araza kubona ibyo bintu byo mu Burundi niyo yaja kuri channel ya Mipro biraza kuba facile kubona ibintu byo mu Burundi ego je abantu benshi bakunze kuma canke n'abandi bashaka kuba bafise ibibazo nk'ivyo wowe uri umumenyesha makuru wo kwiradiyo ugura umu MC buguruye YouTube channel uretse kuba ushaka guteza imbere umuziki w'u Burundi nihe nyungu ubona kugura YouTube channel bon je franchement sindakubesha sinigure YouTube channel kugira ngo nshobore kuronka amafaranga ngo nshobore kwinjiza amafaranga kuko mu minsi 3 nashize maze gushiraka ibiganiro izo 1000 subscribers ndazirenze sivyo ariko nugure YouTube channel kugira ngo nshobore guteza imbere igihugu canje ndifuza yuko abantu bari hanze bashobora gukurikirana ibikorwa by'abarundi ndifuza yuko abantu bo hanze je naho rashira utuntu ku mastati amakuru yo mu Burundi bakambwira ati nituriko turakumva kwiradiyo ariko uwo kugura ga TV online vyogenda neza gusomba no musidaronka ama commentaire yo hanze bambwira ati bandanya ejo ni heza no musi hari utuntu tubona tutahora tubona ugasanga ibintu bimeze neza nifuza guteza imbere igihugu canje ndamaze kubona akamaro ko guteza imbere igihugu ndamaze kubona akamaro ko gushikana igihugu kugure kuko uno munsi bavuze bati mu bantu bariko barateza imbere entertainment yo mu Burundi harimo umuntu yitwa Ozi byo bimeze neza gusumba ko uri umu MC kandi uri umu MC mwiza anafitana naciye duga sha wala sio kudanganya najua kama niko MC mzuri ico okay ntacu tubwire show maze gukora mukavuga ati bana isho nimepiga kabisa sha mimi nishatumika show nyinshi cyane ndagwarira amashow yose maze gukora iyo maze no kuko show yose ibifise public yayo sindakubesha show yose ibifise public yayo uno musi urashobora kugenda ngaho ugafrap ejo ukagenda ku yindi public ugafrap ejo ukagenda ahandi ugafrap iciza ni kimwe nshimira Imana nuko nta musi numwe ndava kuri stage simbona ama commentaire meza nta musi numwe ndava kuri stage abantu bavuga ati wapi umeharibu singa sanga kikamenya wewe wenyine n'abandi ntabimenye sha byarigeze kunshikira jewe narigeze kugenda ruguru umunsi umwe sivyo yari muri show ikomeye sinza kuyivugira ngaha baravyibuka igitega iyo show yarimwe n'umunyamahanga rasta turagenda turakora general mu MC
harabamo ibintu vy'induru vyavuye kuri kote y'aba artiste na organiza n'abateguye evenement je nta nivyo nashaka no kumenya kuko je nari umu MC nariko ndakora akazi kanje neza yari abantu bari muri organisation n'aba artiste harabarabe mu kutumvikana babivanye n'umwanya je nariko ndakora akazi kanje neza mugabo show iramera nk'ihagarara gato jewe nca ndagumiza ama micro kuri stage ndagenda just kugira ngo mbe ndicara ahantu ndindire bigende neza kuko public ntushobora kuguma uhagaze ubavugisha isaha yose atamu artiste urahamagara kandi bazi yuko umu artiste umwe aravuye hagira akurikira uwundi sivyo umu DJ ariko aravuza umuziki kujya nyene bisanzwe hama sasa icabaye nuko ama micro sinzo abantu bayatwaye sinari no kuri stage ico gihe umuntu wa sound acaravuga ati ama micro yatwaye ya micro rasta balinipiga minote sinzofana sio blague acha kucheka balinipiga minote mbili bakazinipiga hivi ndavuga ati none jewe nari nicari hari ya micro nazitwaye gute icankuyeyo nuko umuntu umwe yaciye aza acarazerekana ati micro ngizi nje nari nazibizi cubona rero iyo ijya muntu yatazi sibangene bamukasho nari gufungwa navuye ngamvuga ko ngiye gukora uramaze gufungwa none jewe oya nta musi numwe cyo ni cambere gisanga cambere ica kabiri mze twari kuri La Costa Beach ndavyibuka iyo show yarabaye ndibuka neza yuko umenga amatara yaracitse hariyo groupe nivyo hariyo groupe ariko mengo naho nyene harabaye mu kutumvikana kuri stage ku artiste ico gihe abanyagihugu kubera umu artiste bari bakeneye atari bwazo baca batangura gutera ibidaje mu mazi barahindura mu mazi batangura kubitera kuri stage niko nakwepa niko yivi ndiko ndemsinga ariko igikuru nuko abanyagihugu bamwe kumbure batuzi baradukunda ntivyabandanyije cyane sivyo ndashimira Imana antuka sindakubitwa kuri stage nta mu artiste arantukira kuri stage ndabishima Imana ko banabahamagaye neza ndashima Imana uko bimeze kose tu ariko ivyo nibisanga nahuye navyo ibi navyo ndamaze kugenda gukora show ndiko ndakora show bakayihagarika bive nuko abakoze show batasavye uruhusha ugasanga police irahagaritse show kuri stage nuko ariko babivuye ku bateguye evenement batasavye uruhusha ibyo niba ariko sajyanje ni Oscar nyambi Oscar kwambika misi yose mu biganiro ukora ayako ju Oscar nanje ntago reka ndamushimire kwanza Oscar reka ndagushimira cyane kuba twambika neza tukagura ibiganiro twambaye neza niba ushaka kwambara neza no kuraba ibiganiro ja muri Village Market F10 kwa Oscar Fashion inukuri afise impuzu nziza mapantaro meza umupira bwiza amakanzu meza ibirato vyiza aka video kazoshike kwa Oscar kera kazomushikira Oscar kera twarakundana Oscar kera yaranyambika Oscar kwani numeni tupa Oscar zanga waramwevye na Oscar n'umwana mwiza so guys reka ndabashimire cyane gose merci beaucoup kora subscribe n'umutarayikora usike commentaire yawe munsi nibaza ko washize ko na like hama mu following kuri Instagram kuri Facebook ko hari ibintu tuhacisha bitavyacenga kuri YouTube turabakunda gose ari Ozira koze kuri micro je vous aime